iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubara natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, mu bategetsi batandukanye ndetse no ku kigwanisho rutura ca Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe turi mu minsi isozera umwaka w'2024. Ahangaha rero mu gihugu harabamwo ibintu vyinshi bidasanzwe, yoba ababa bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, indongozi zipanga imipango mishasha yazo y'umwaka musha uza w'2025, ndetse n'abandi benshi batandukanye mu nzego barimwo barakunze gukora amakosa menshi cyane kuko leta inabaronsa akaruhuko kabo k'umwaka ko kuja kwishimana n'imiryango yabo. Kuri ubu rero Perezida Varisito Ndayishimiye yarazanye umuvuno mushasha mwiperereza, aho ikigwanisho rutura asigaye akoresha kuri ubu ari igikoresho bita WhatsApp. Akiza ku butegetsi mu mwaka w'2020, aho abo bahoranye ku rugamba bamwe bose baramukengera, bamwita umuntu avuga menshi ataca amaze, bamwita umunyabwoba ku rugamba, ndetse hari n'abashimika ingene akunda akayoga. Ibihangange vyose vyafata ko Perezida Ndayishimiye ari umuntu bazokoresha ivyo bashaka, hanyuma aho bashakiye bagaca bamukura. Ni bake muri bo mu bo bahoranye mu ishamba baribaza ko azorenza imyaka 3 ku butegetsi. Uyu munsi rero bose baratangara ingene yamaze kubinjizamwo ubwoba, yoba ibihangange vyo kw'ipete rya generale, abakoroneri, abakomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi, ndetse n'abakomeye mu butegetsi buriho mu gihugu. Uyu munsi rero bose baratangara baravye ingene Perezida Varisito Ndayishimiye yamaze kubinjizamwo ubwoba. Ivyo kumwemera vyo n'ubu ntavyo bafise, ariko yarabashize ku rugero atawucizera uwundi. Abasendede FDD bose basigaye babayeho binubana bimwe bidasanzwe kubera batamenya uwurega undi. Ikigwanisho rero Perezida Ndayishimiye yazanye yakoresheje kugira ashike kuri iyo ntambwe citwa WhatsApp, nk'uko tugiye kubiza kubigaruka ko, ndetse kandi tuze no kubabwira ingene iki gikoresho rutura ca Perezida Varisito Ndayishimiye kiriko kiramufasha mu bihe bitoroshe ivy'ubutunzi, ndetse n'ibindi bibazo bidasanzwe vyugarije igihugu kiriko kiracamwo muri uyu munsi. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzuceka dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa ntabiriko biravugwa bitezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi bari mu bambere. Ndabaye kaze rero muri ano makuru. Kuri ubu rero ibintu ntivyoreye cyane abategetsi batandukanye bo bari mu bibanza bitandukanye mu gihugu, kuko Perezida Varisito Ndayishimiye amakuru yabo menshi kuri ubu aba ayafise uko bwije uko bukeye. Nk'uko natanguye mbivuga, akiza ku butegetsi benshi mu bahoranye ku rugamba bose baramukengera, bamwita umuntu avuga menshi ataca amaze, bamwita umunyabwoba ku rugamba, ndetse n'abashimika ingene akunda akayoga. Ibihangange byose vyafata Varisito Ndayishimiye nk'umuntu bazokoresha ivyo bashaka, hanyuma aho bashakiye bagaca bamukora gusa. Kuri ubu bose iyo migambi yabo yabataye kuw'amazi. Akarorero gatoyi, hari umukozi w'iperereza yitwa Jovite Butoyi, uyu yazize inkuru yateye bagenzi we. Ni ibintu vyavuzwe cyane ko umukozi w'iperereza yari amaze igihe apfungiwe mu iperereza. Jovite Butoyi uyu akaba asanzwe yararongoye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu, harimo intara ya Cibitoke, Rutana, Rumonge, intara ya Ngozi, ndetse n'intara ya Kirundo na Bururi. Nk'uko twabihawe na rimwe mu masoko yacu mu iperereza, Jovite Butoyi yoba yarazize amajambo yabwiye abagenzi, aho yoba yarinamuye ati muri kino gihe igihugu harabuze ukora kudeta. Iri ni ijambo risigaye rivugwa kenshi mu Burundi ku buryo uwopfunga abantu bose barivuga vyohava binagorana kuronka iyo bakwigwa. Ni menshi rero baraba akajagari kari mu gihugu bakavuga ko hakenewe ababogora igihugu. Abanywanyi ba CNDD FDD nabo bari mu mbere bavuga bene ivyo bintu iyo bibaza ko baganira n'uwo bizigiye. Gusa Jovite Butoyi we vyoba nawe ari vyo vyamushikiye. Ubwo nyene amajambo yari yashikiriye Perezida Ndayishimiye nabo yoba yarateye inkuru bakinamura, boba barahaswe gufatwa bose nk'uko vyatangajwe. Kuri ubu rero abategetsi benshi barinubana kandi bacunganye.
kubera uyu mukenyero mushasha wa perezida Evariste Ndayishimiye ivyashikiye Jovite Butoyi na Karorero gatoyi k'ingene ubutegetsi bwifashe uno munsi. Abategetsi harimwo n'abajejwe iperereza ntibabona kumwe kazoza ku Burundi. Mu butegetsi harimwo abansi bakomeye ba perezida Ndayishimiye ariko bose baracunganye. Nk'urwego rw'iperereza muri kino gihe ruvugwamo imigwi ibiri mikuru hariho bake bitwa abo kwa Ndayishimiye, ku isonga ryabo hakavugwa General de Brigade Manuel Ndayiziga, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu w'iperereza. Uyu bakavuga ko anakorera cyane Angelina Ndayishimiye kurusha nuko akorera umukuru w'igihugu. Uwo murongo niwo kandi urimwo intakorwa kidasanzwe muri iyi minsi, harimwo Elifazi Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Kurundi ruhande hakavugwa cyane abo kwa Reverano Ndikuriyo barongowe na DDI Colonel Domitien Niyonkuru asanzwe avuka ku gatumba kamwe na Reverano Ndikuriyo muri komine Kayogoro. Uwo murwi rero uvugwa ko urimo abakozi benshi b'iperereza bari bakomeye no ku ntwaro ya perezida Nkurunziza. Ni benshi bahoze bakora amarorerwa, ubu bagomejwe mu kazi ariko ata kinini bagikora. Mu nzego zo hejuru zirongoye igihugu naho nyene havugwa vyinshi. Haravugwa abategetsi barabana y'ingwe ariko bagashima kuvyorosha ntibiyerekane. Abagwanya perezida Ndayishimiye kuri ubwo rwego bahisemo guca bugufi muri kino gihe. Bamwe bagasa n'ukume uwo mengo nta n'ijambo bakivuga, umuntu aranabagira kuko ariho bari. Perezida Ndayishimiye ngo baramurekeye urubuga rwose yirirwa aravuga wenyene, bo bakaraba ingene ivyo avuga vyakigwa mu gihugu. Baramutse bamukura boca bazana ibintu vyinshi bitangaje yagiye aravuga, ariko abo bategetsi bose barazi ko nabo bacunzwe nabo batazi nk'uko bivugwa. Cyane bose bakagira ubwoba baravye ingene abakozi babo mu nzu ndetse n'abasirikare bato babacungera umutekano aribo bashobora kubashirishamwo umwanya n'umwanya. Iperereza rihambaye rero rya perezida Evariste Ndayishimiye riri muri WhatsApp. Hari abahava batahura nabi bibaze ko perezida Ndayishimiye yoba asigaye afise ubuhinga bwo kumviriza WhatsApp z'abategetsi bose canke z'abasendede bose. Sivyo na gatoyi. Ahubwo iperereza nyamukuru ryiwe nirya nimero yatanze umuntu wese ashobora kumurondererako. Evariste Ndayishimiye yaratahuye ikintu gikomeye kiranga abarundi, kwitonesha ku mukuru no kuregana. Amaze gutanga inomero yiwe ku buryo umunyagihugu wese ashobora kumwandikira, yarahejeje gukuraho abategetsi n'ibihangange vyose. Ubu nta muntu akomeye akiriho. Ubu uraba umushikiranganje ugasanga ucunzwe n'umushoferi wawe canke umukozi wo mu nzu iwawe. Mu gihe umushikiranganje ari we yuhaye raporo umukuru w'igihugu yisanga ivyo aza kuvuga vyose. Sekreteri n'umuparanto bamaze kubiha umukuru w'igihugu, umushikiranganje bwiwe atabizi. Umushikiranganje wa mbere naho yoba igihangange gute yisanga asigasumwa na korporari amucungera kubera ari we aha raporo umukuru w'igihugu. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ni generale, ariko korporari aramucunga neza cyane agatanga raporo kwa Kizigenza. Umukuru w'umugambwe CNDD FDD ntawumenya uwumujejwe uwo ari we. Ibi biri no mu bintu vya mbere vyakwegeje General Arengiyome Bunyoni. Ni mu gihe benshi batanguye kuronka amakuru avuga ko mu nzu kwa Bunyoni hari umupolisi muto cyane atanga amakuru yose ya Bunyoni ku mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2021, kandi uwo muntu yari umuntu yizewe cyane na Bunyoni. Mu nyuma ivyo Bunyoni yagiye aragerageza vyose, yarandika abo yitabizigirwa bagaca bakora transfer de message kwa perezida Ndayishimiye. Kubera ubukene buri mu gihugu rero aba benshi abasendede FDD benshi bahiganirwa kurondera inkuru batanga kwa Kizigenza. Uwo ubwibanga ngo n'umugenzi abaguye ku mari acandikira umukuru w'igihugu ngo abonwe neza. Ibi vyose rero akabikora yizeye guhembwa amahera canke igiti. Ubu rero uruhigi ngo kudandazanya niho hajya mwumva perezida Ndayishimiye avuga ko Imana iziramubwira ibinyegejwe kandi ko inzego z'iperereza atari zo zibimuha. Ndayishimiye rero yisanga ari we wenyene asigaye aha amakuru iperereza kurusha nayo rimuha. Ni mu gihe bivugwa ko kandi bigeze naho abakenyezi bashobora kurega abagabo babo, bamwe bakabikora mu bugugu bwo ngo bariko basabira imbabazi ababo. Umwana arashobora gutanga amakuru y'ivyo yumva muhira. Aha niho rero mushobora kumva urugero rw'ubukomezi bwa kino kigwanisho ca perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko perezida yoroherwa cyane iyo abo munsi yiwe bacunganye. Iyi ni impanuro ikomeye cyane y'umuhinga wa kera Nicolas Makayivo. Niwe ahanura ubu batwara igihugu
gukora ku buryo abo munsi yiwe bose badahuza, ahubwo akaba ari we ahinduka umuhuza wa bose. Mu gihe abasendede FDD bageze ku rugero rwo kwinubana bose, Perezida Ndayishimiye aca akomera. Abari bitwa ibihanganga kizubu baramaze guhongora amajwi y'abatari bake, n'abasigaye nta mwanya munini bafise, kuko n'inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2027 ni benshi mu bitwa ko bakomeye uyu munsi bazokurwa ku rubuga. Kuba yarashizemwo rero ubwoba bwo kwinubana bituma umwe wese agaragaza gutekereza ngo ntaboneke nabi canke nawe nyene akaraba uwarega canke abeshera. Ntibazi ko ivyo nyene bizofasha kubikura ko bose kamwe kamwe bitamugoye. Kubera ubwo bwoba butekeye abategetsi bose, umuntu wenyene asigaye ashobora kuvuguruza Perezida Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Hano haravugwa kandi nk'ingene Perezida Ndayishimiye yaronse ubutumwa bwinshi cyane uburega Colonel Alfred Innocent Musere mu kubituriye yariye, n'ingene apfungishije abantu benshi ku karenganyo akiri DDI. Gusa dosiye yose Ndayishimiye yumvisemwo izina rya Museremu aramerereza, amutwa dusumira akavuga ko Museremu yari mu nzira yo gufatwa agapfungo, gusa uwamukingiye Angelina Ndayishimiye, umupfasoni w'umukuru w'igihugu nawe kandi ngo akaba asigaye afise abandi bantu b'intakorwa ko kandi avuze Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ntarenga ko nk'uko bitangazwa. Bamwe bati ese kino kigwanisho rutura cyokoreshwa mu nzira yo kurenganura abarundi bose bapfungiwe ubusa no kumviriza ivyumviro byo batabona kumwe n'ubutegetsi kurusha kuba ikigwanisho cyo kwikura k'abakeba, ese cyo tuma abarundi batuzwa? Ni mugihe kandi muri aya makuru tugira tubageze ko kandi intayi idasanzwe y'umubirigi yandikiranirana na Melchior Ndadaye mu buto bwiwe. Mu gihe haheze imyaka myinshi cyane irenga gato 30 Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe, reka dusubire kubasangiza intahe y'uwamumenye mu buto bwiwe. Uyu akaba ari umubirigi Michel Elias, amenyesha ko yamenye Melchior Ndadaye mu myaka za 70 bahuriye mu Rwanda iyo yari yarahungiye. Mu bamuvyina canke mu bamuvuma, eka n'abatanguye kumwitirira ubuvuba kugira bamugira ikigwanisho ca politike, ni benshi baza gutangara basumye makete Ndadaye yanditse akiri muto. Iyi ntayi ikaba imaze imyaka myinshi cyane kuko Michel Elias yayikoze muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2013. Icambere umuntu ashoka abona ni ukuntu Ndadaye yaciye ubwenge hakiri kare cyane. Usumye makete yiwe ukumviriza n'ivyumviro vyiwe, wumvamwo umuntu yari yarasomye ibitabo byinshi cyane kandi yakurikirana amapolitike yari mw'isi. Uyu munsi si benshi mu myaka yiwe bashobora kwandika ivyo yandika. Icya kabiri gitangaje n'ingene Ndadaye yashishwa n'abo yita hutiste. Muri ayo makete asigura ko hutisme ari ivyumviro vy'imburakimazi zishaka kwegera igihugu mu kubaka intwaro y'igihuti, murantunge y'igihutu. Nawe yari mu buhungiro ntigeze afata ko ingorane z'Uburundi zubakiye ku Bahutu n'Abatutsi. We yabona ko ari akagwi gato k'Abahutu n'Abatutsi bafise rebruja, bashaka gucinyiza igico c'Abahutu n'Abatutsi n'Abanyarucari, bamwe bose bagahenda abo basangiye ubwoko ngo bariko barabagwanira. Ndadaye ntiyishimikiza ubwoko, ahubwo yagendera mu vyumviro vyari bikomeye mu gihe ciwe bita marxisme. Abagendera ku vyumviro vy'Ubuhutu gusa akoresha amajambo akomeye cyane mu kwerekana ko ataco bamaze. Ni mu gihe kandi icya kabiri gitangaje ni urugero ariko rwo kwanka intwaro za Kayibana na Habyarimana mu Rwanda, kandi ariyo yahungiye. Izo ntwaro naho zari z'Abahutu yabona ko ataho zitane n'intwaro z'abasirikare b'Abatutsi zari Burundi. Bose yabagiriza ko bakoresha akamwana wa mama, ko buzuye amacakubiri y'amoko n'intara kandi ko ataco bamariye umunyagihugu mutoye. Ikintu gitangaje cyane kuri Ndadaye akiri muto ni ukuntu yatahura ibibazo vy'agateka kazina muntu mu myaka bitari bwakomere nk'uko bivugwa mu gihe c'ubu. Umubirigi Michel Elias akavuga ko Ndadaye yamusavye mu mwaka w'1981 ko yamufasha gutanguza ikinyamakuru Icabona cyari kijejwe gushira habona ukungene ubutegetsi bw'ico gihe bwari ko burahungabanya agateka ka muntu. Aho twobibutsa ko mu mwaka w'1991 na Melchior Ndadaye yabaye mu bashinze ishiramwe rigiteka riranira agateka ka muntu. Aha ntawo kwibagira kandi ijambo Ndadaye yashikirije umunsi yimikwa kuba umukuru w'igihugu yashimitse rwose kubijanye n'agateka kazina muntu. Ibe vyose rero vyaranzwe no kugwanira iteka ry'umuntu.
naho bivugwa mu gifaransa reka tubishire mu kirundi. Agace gato k'ikete Melchior Ndadaye yanditse mu mwaka w'1977 muri Gitugutu, aho yari kavuga uko yabona abatwara u Rwanda muri ico gihe. Ati iyo ndavye hano hafi yanje abita incabwenge mbona abantu b'imburakimazi barazwi ishinga n'amaronko gusa bakantera akagongwe. Michel hano hadutse ingwara bita kuronka induruburi bisigura guca amahera. Abantu bose bari mwihiganwa ryo kurondera ifaranga hasi hejuru, ahantu hose ubu bare buriko bumera nk'ibizino. Abandi bariko bahiganwa mu kubaka amazu yo gukotesha ku bazungu bakora hano ku mashiramwe mpuzamakungu no kuri za ambasade. Ayo mazu bakaba yubaka mu mahera basahura mu bigega vya leta canke mu vyo bita politike y'ingurane. Aho rero simvuze ibijanye no kurya ibiturire biriko biregereza urugero rwo mu gihugu kibanyi ca Zaire. Aha ni muri Kongo y'ubu. Nta mukobwa kironka akazi atabanje kuryamana n'abakuru. Bamwe mu bagenduzi basigaye babatazira Monsieur Dimir kubera atawuronka akazi atabanje kubapfumbatisha igiturire c'ibihumbi 10. Ni hafi inoni zibiri z'amarundi y'uno munsi. Wome ngo ariko aravuga igihugu c'ubu. Melchior Ndadaye yinjiye muri politika akiri muto cyane ku buryo yarongoye umugambwe mbere arengeje gati imyaka 20 y'amavuka. Inyuma y'imyaka 10 yamaze mu buhungiro yahavuye atahuka i Burundi mu mwaka w'1983 haciye hakaba hayaciye imyaka 10 ahungutse aca umukuru w'igihugu. Abansi we ntibamuhaye akanya ko gushira mu ngiro ivyumviro vyiwe kuko yagandaguwe amaze amezi 3 gusa ku butegetsi. Gorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ni buteri wafyina ko kugira ngo tuzicanwa nadushikiriza usageze kandi no makuru bagenza aho rose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yo mu gisata ca politike agateka kazira muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mpuza TV rero Imana bahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.